Kw'itariki ya 25 Rusama umwaka w'ibihumbi 2020 niho mw'itangazwa mfatakibanza ry'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu n'abashingamateka umukuru w'umugwi ujejwe gutunganya amatora yatangaza ko Evariste Ndayishimiye yatsindiye ikibanza c'umukuru w'igihugu ku majwi 68 n'ibice 72 kw'ijana, Agatongwasa bahiganwa nawe yaronse 28 n'ibice 19 kw'ijana. Ayo matora ariko abaserukiye imigambwe yari ifise abitoza, abarorerezi bigenga n'abandi babibonye bavuze ko yaranzwe n'utunenge twinshi haba mw'itegurwa ryayo, umunsi wo gutora, igihe co guharura no gushikiriza ivyayavuyemo. Utunenge dukuru tuvuga ni nk'uko umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora utigeze ushira ahabona urutonde rw'abiyandikishije gutora imbere y'amatora, gufata no gufunga bamwe mu baserukira bitoza babakuye mu mazu y'amatora, kuzuza amasandugu y'amatora imbere y'uko amatora atangura, gutegeka bamwe mu ndorerezi z'abitoza gutera igikumu ku mpapuro zandikwako icegeranyo c'uko amatora yagenze n'ivyayavuyemo amatora n'iharura bitaraba, gutorera umuntu arenga umwe, kwisubiriza mu gutora, gukumira abaserukira bitoza n'abarorerezi hageze guharura amajwi, igitsure n'iterabwoba vyagizwe n'abajejwe intwaro baherekeza abatora gushika mu bwiherero bw'itora n'ibindi. Akamaramaza mu bunenge bwaranze amatora kabaye aho umukuru w'umugwi wigenga ujejwe gutunganya amatora yatumira abarundi n'amakungu barimwo abaserukira ibihugu vyabo kubashikiriza ivyavuye mu matora vy'imfatakibanza, mbere bigaca bishirwa no ku rubuga ngurukana bumenyi bw'uwo mugwi. Yabikuye kuri urwo rubuga b'abarundi na ya makungu bamaze kubona igitangaza aho intara zitatu zinganya amajwi atana rimwe rirenze ku rindi. Yikuyeyo avuga ko ivyo yashikirije vyari nk'umwimenyerezo utari bwemezwe ngo utegwe ko igikumu mu mugwi arongoye. Afatiye kuri utwo tunenge twose n'izindi mvo zimwega, Agatongwasa yarituye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ifise ububasha bwose bwagutse bwo kwihweza icitwa amatati yose afatiye ku matora no gushikiriza icese ivyayavuyemo. Nkako dufatiye nko ku ngingo za 78, 79 na 81 y'itegeko rigenga amatora, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro ifise ububasha bwo gusuzuma uko amatora yagenze, uko amajwi yaharuwe n'ingene hatunganijwe ivyayavuyemo. Ingingo zayo ziva ku gukosora utunenge duto tudafise inkurikizi nini ku matora, nko kwihenda mu guharura, gushika no gufuta amatora mu bice bimwe canke mu gihugu cose kugira asubirwemo igihe isanze ubunenge bukomeye bwagize inkurikizi zikomeye ku vyavuye mu matora. Nta ntambwe n'imwe rero iyo sentare idafise ku bubasha bwo gusuzuma. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi nk'abarundi bose urindiriye ko iyo sentare ishikiriza ingingo ishingiye ku mategeko mu bwigenge ntangere. Urindiriye ko iryo umunyagihugu yashije ari ryo sentare izotangaza. Buzoba bubaye ubutungane. Mu kurindira iyo ngingo ya sentare, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi uhamagariye abanyepolitike bose babangire ku nyungu zabo bashira imbere ineza y'igihugu. Uhamagariye kandi abarundi bose kurindira bateramiye amahoro aho bari, birinde ico cose cohamagara canke kigasomborotsa imishamirano iyo ariyo yose. Aka ni akamu k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.